ariko nagomba kubacishirizamwo yuko hariho akaranda ko kuduza ibiciro cane cane ku binyobwa vya Brarudi no ku kiribwa c'isukari. Aho naho nibaza yuko twaronse orientation ziri claire, uwufashwe yadugije ibiciro vy'ibinyobwa akaduza isukari kandi hariho igiciro cashinzwe na leta, aho nta yindi nzira ducamwo nukumufata tukamuhereza abajejwe umutekano. Abajejwe umutekano nabo barazi ingene bica bigenda, nta kindi gisigara atari uguhana. Batubwiye ko hitwa aho hose ngo araca hibonekeza ahaca iyo fraude. Hariho dizema veni c'ibitoke aho abasirikare batoza izuba riva kwifumbire 2,500 ku mpene 5,000 ibido ya karibira 5,000 nkuko twamenyesheje. Hariho kote ruhwa ekote ruhwa aho bita ku Musuna muri zone Rugombo inyuma y'inzu yo kwa Dozone James hepfo y'isoko ya Ruci aho bita kwitongo Nyamakarabu na kote Buganda. Turabe kote Buganda naho ayo tubaze maveni 4 maveni 7 maveni na Ngosiropo en construction. Aho rero ayo mice niho hakunda kwibonekeza izo fraude. Aha murumva ko Nyamiramabi mufise akazi katari gake. Murakoze nyakubahwa mushikiranganje ino hagati kirambira sange n'umutekano kuma kano kanya. Ego jena jenserukira buramatari w'intara nziza ya Bujumbura yafatiwe nani mabanga, ndabahaye mwiriwe mwese mu kanya gato mwaduhaye niko nza gukorerako natwe nkuko buramatari je kubishikiriza nkuko buramatari w'intara Butanyerera heje kubishikiriza. Twese twaragize inama buhumuza nakaramba barira. Ego natwe twaragize inama kugira turabire hamwe icokoreka mbere turavye ibyakozwe kuva aho tugira inama yo kurabira hamwe byakoretse kuva tugize ya nama. Muri rusangi byaragenze neza muri rusangi, ariko hari utuntu twabanije twibonekeza na cyane mu nzego zimwe. Aha kugira simfata umwanya muremure nza kuvuga ku byo twashikirijwe na cyane n'abajeje intwaro, ahanini n'abajeje umutekano. Ku mpande zimwe hagiye habonekeza utunenge tutakiza. Aha niko ngira na cyane zo Nyamiramabi zisanzwe yatumbereye kuri frontiere dusanzwe duhana n'ibihugu bibiri y'intara yacu Kongo n'u Rwanda. Aha ndavuga ku ruhande rwa Rusizi niho kurabira cyane, hariho ahitwa Dezima Veni Rukana, aho naho nyene ngo fraude iracabandanya ihaca. Hariho Premier Veni Rukana, hariho Miduha aho nyene ngo ni muri Rukana, hariho Gatoke, hariho aho bita mu Bigazi kwa Premier Ministre. Aho hose niko bahatubwiye ko hitwa, aho hose ngo araca hibonekeza ahaca iyo fraude. Hariho Dizema Veni c'ibitoke aho abasirikare batoza izuba riva kwifumbire 2,500 ku mpene 5,000 ibido ya karibira 5,000 nkuko twamenyesheje. Hariho kote ruhwa ekote ruhwa aho bita ku Musuna muri zone Rugombo inyuma y'inzu yo kwa Dozone James
hepfo y'isoko ya Ruci aho bita kwitongo Nyamakarabu na kote Buganda, turabe kote Buganda naho ayo tubaze Maveni, 4 Maveni, 7 Maveni na Ngosiropo en construction. Aho rero ayo mice niho hakunda kwibonekeza izo fraude, aha murumva ko Nyamiramabi mufise akazi katari gake. Rero twaciye twiyumvira ibyo kogwa hano ndiko ndavuga ibyo ibigenda hariho mu Rwanda hagenda ibiharage, hagenda ikawa, haragenda eka ibi byose kwirimira. Rero twace turabira hamwe ibyo kogwa ico bita strategy. Ubwa mbere gukinga, imbe ko twokinga ubwa mbere. Icambere kwigisha no guhimiriza abene gihugu b'ingero zose kugira bahindure ibyiyumviro, bakorere ku biteza imbere imiryango yabo n'igihugu muri rusange, kuvuga education et sensibilisation envers la population. Mujanye no kuvuga iki mujanye ibyo bya fraud, kubandanya inyigisho no gukurikira no gukarihiriza ubwenge abakozi ba leta mu bijanye no gukunda igihugu na cyane cyane makora muri byo bisata. Gushiraho amakomite ahurikiyemwo bose kuva ku rwego rw'intara gushika ku mitumba, hakabamwo abajejwe intwaro, umutekano, obere n'ubutungane bikunze. Gukomeza no gukariza ubwenge amakomite y'umutekano kwera biramaze kugaragara ko bafasha cyane mu gutuza izo fraud. Gukurikirana umwimbu wimbuwe uhereye aho wegeranijwe, isoko ugiye ko, ndetse mu gusohoka intara uja mu yindi bigatangirwa uruhusha. Ibyo byama byakozwe na babura amatari, ariko no kubandanya tubigendera kugira turabe, kuko ibitangaza nuko naho byase mu ntara mwumva ko bijabuka imbere. Gukurikirana umwimbu ku giterwa c'ikawa, ububiko bw'umwimbu w'ikawa bwogenzurwa, abajejwe intwaro bakamenya umwimbu urimwo, bishitse ukunguruzwa bakamenyeshwa, rero bakabitangira urupapuro, kandi hakaba icungerwa rikomeye ry'ububiko bw'umwimbu w'ikawa, kuko ibyo batugane nuko aho usanga mbere no mu bubiko hari ibintu bitagenda neza mu kunyuruza uwo mwimbu uba wegeranijwe. Ku kijanye n'ubutare, hokorwa ibishoboka byose ku buryo ata muntu yiyadukiza gucukura ubutare atabifitiye uburenganzira ahabwa n'abijejwe, kandi agatangura gukora abajejwe intwaro babimenyesheje. Ico twumvise nuko hariho za Cibitoke abonye aho yisere musi y'urugo aca gera kiyimbira uko nyene ataruhusha asabye. Rero bisabwa ko ibyo byose byocungerwa kugira umuntu ntiyaduke waje kwimba ubutare atabisabira uruhusha. Kwitwararika ko ataka mwana wa mama kaba mu bijanye mu guhabwa uburenganzira bwo gushora umwimbo. Ubwa kabiri, uburyo bwo kumenya amakuru, detection. Gushiraho umwizero mu bene gihugu no gukorana nabo kugira baze baraduha amakuru. Gutanga umwidegemvyo wo gushikiriza ivyumviro, gucungera impande zose kandi atakuvuna urugohe. Kwitwararika ibimenyetso byose byerekana ko hashobora kuba inyuruzwa y'ubutunzi bw'igihugu. Ubwa gatatu, guhana, ariyo repression. Gukomeza uburyo amatohoza akogwamwo kandi bigakogwa n'abantu b'inyankamugayo, umugwi uhurikiyemwo bose. Gukomeza inzego z'ubutungane kugira bikogwe n'abifitiye ubushobozi kandi imvuga kuri atari bampemuke ndamuke. Guhana bimwe by'akarorero wowe wese yofatanwa itonga
mu gihe icaha co mwagira ata karenganyo kabayemwo, ivyo byofasha mu guhasha ingendo igayitse ya fraude. Mu kurangiza rero basabye yuko izo nzego rero twavuze ahanini nizo zinafasha bamwe mwajejwe intwaro, mwajejwe umutekano, mwajejwe n'ikigo ca Obera abakozi bamwe aho nabafasha muri ubwo ubunyonyezi bw'ibya vyimizwe na cane cane fraude zicaho ku mupaka. N'ivyo muri rusange twabone hamwe kandi twizera ko bigiye kugenda neza. Twavuze ko tuzoza turagana amanama kugira bandanye duhasha ibyo bya fraude. Murakoze. Murakoze kumpa ijambo nyakubahwa mushikiranganje. Ndamutsa n'abatumire muri kino kiganiro bari ngaha. Nkuko abandi babishikirije nuko mu ntara ya Gitega twaragirishije inama, twatumiye indongozi mu nzego zijejwe umutekano, twatumiye kandi n'indongozi ziri mu bushikiranganje bw'ubutungane zikorera mu ntara ya Gitega. Turatumira kandi n'abajejwe intwaro uno munsi bahagarariye amakomine 9 y'intara ya Gitega. Rero ahanini twakoranye kugira ngo duhane ivyiyumviro ku kijanye n'urudandazwa rwa magendo bita fraude, ariko mu nkundire ndababwire yuko twaboneyeho n'akanya no kwiga n'ibindi bibazo, na cane cane ikibazo kijanye n'umutekano muri rusange mu ntara ya Gitega, n'ikibazo kijanye n'ivy'intwaro mu makomine uyu munsi turindiriye abastanteri bashasha. Ariko reka mvuge cane cane ku kijanye na fraude. Ku kijanye na fraude rero twasanze mu ntara ya Gitega ahanini fraude ibazwa cane cane mu gisata c'ubutare, mu gisata c'ibifungurwa bitandukanye, mu gisata c'ikawa. Aho niho twasanze hari ingorane y'ibijanye no kudandaza biciye mu kinywabi canke fraude. Rero kugira ngo tubigwanye neza, twari twabanje kumvikana yuko twobanza tukamenya tuti mbega ko igisata c'ubutare uno munsi gifatwa nk'umutima w'iterambere ry'igihugu. Twagomvye rero kubanza kumenya tuti muri Gitega hoba hariho ubutare. Ego cane, twasanze dufise ibibanza bigira kuri 5, 4 muri ivyo 5 hakaba himbamwo coltan, hakaba hariho na site bimbamwo les Tourbes hariya ku Ruyange mu ntara ya kera ya Mwaro. Rero muri rusangi twarahanahanye ivyiyumviro, turabona yuko fraude koko mu gisata c'ubutare irahari. N'ikimenyamenya nuko hariho abo duheruka gufata uno munsi bakaba bariko barabazwa kugira ngo bazoca bahanwa vyisunze amategeko. Rero ahanini turiko duhana ivyiyumviro, twasanze ku masite bariko bimba ubwo butare bavuga bati ego buratorwa kandi bugashikanwa iyo bwagenewe, ati mugabo hariho tujya duca haruhande, ati natwone turagiteye isibe. Rero nk'inyishu canke strategy kugira tubigwanye nuko twumvikanyeyo yuko tuzoza turagira za descente, tukamenya cane cane ni bande bariko bimba ubwo butare, mbega bimba ubungana gute, mbega babujanahe, mbega inzego zibijejwe cane cane nka OBM zoba zishikira kuri ayo masite kugira ngo bagire etiquetage, ubutare ushobore gushika iyo bwagenewe atangorane. Aho kandi inzego z'umutekano zaciye zisabwa yuko zoba amagabo mu gihe ubutare buriko buva ku masite buja iyo bwagenewe, yuko boraba hajya mwijoro imodoka zimanuka canke ku murango, mbega bajya babukonvoye babuherekeje boba araba polisi koko b'igihugu bakirasira, kuko
on ne sait jamais. Ku kijanye na fraude ijanye n'ibifungurwa nuko mu bisanzwe turiko twanahana ivyiyumviro twasanze hariho inzira zo mu kinywabi ico twokwita ama axe ashika nk'abiri iyo fraude icamwo. Mugabo mu nkundire banyakubahwa abashikiranganje izo nzira sice ndazivugira ngaha kuko ni na strategie yuko umwasi abagira iyo fraude batobimenya kuko barazi yuko buca tuhakorera cyane, ariko izo axe zibiri twarashoboye kuzidentifia. Ku kijanye n'igiterwa njabukamazi c'ikawa muri rusangi twasanze muri province ya Gitega kigenda neza ata fraude biboneka irimwo, ariko akantu maze imisi ni mbona nk'umurongozi w'intara ya Gitega nuko abakomersa baza gusinyisha ivyo bita amafiche de transfert bakura ikawa ahanaha bayijana hanaha, urasanga hariho ibibanza vyategerezwa gusinywamwo n'abajejwe intwaro cyane cyane umukuru w'umutumba hariyo station de déparchage na administrateur w'iyo commune iyo station irimwo, ugasanga banzaniye ngo sinye kuri certificat abo bantu batasinye, ariko ntibikunda. Twarafashe decision yuko atana kimwe turekura, duca tubasubiza inyuma kugira ngo bashobore kuja kubikora bacishije mu mategeko. Rero de manière générale nko ku ma stratégie yafashwe benshi babivuze singomba kubigarukako kugira ngo tuganye umwanya, ariko nagomba kubacishirizamwo yuko hariho akaranda ko kuduza ibiciro cyane cyane ku binyobwa vya Brarudi no ku kiribwa c'isukari. Aho naho nibaza yuko twaronse orientation ziri claire, uwufashwe yadugije ibiciro by'ibinyobwa akaduza isukari kandi hariho igiciro cashinzwe na leta, aho nta yindi nzira ducamwo no kumufata tukamuhereza abajejwe umutekano. Abajejwe umutekano nabo barazi ingene bica bigenda, nta kindi gisigara ataruguhana kuko ivyo amasensibilisation amasaha yavyo canke imisi yavyo yaraheze. Rero mu nkundire cyane kandi ndabashikirize yuko mu mastrategie dusa nabumvikanye ko muri iyo nama yabaye ku munsi w'ejo nuko mu bisanzwe twohimiriza abanyagihugu cyane cyane muri iki kintu kijanye na fraude, kuko tuvuga tuti ubundi fraude ikoregwa ahantu mu gihugu hariho abene gihugu. Tuzosaba rero abene gihugu bafate umuco wo kudenonsa badomeko urutoke abafraudeur, kuko turibaza neza yuko ibintu bizoshobora kuja mu buryo. Nuko rero sinagombye kugaruka ku ma strategie nasanze twahuriye ko n'ayandi ma province naho nagomba kugeza abandangije mvuga nti Imana iduhezagire twese.